irumvisha dukeneye kurusha uko twokivuga. Mana mwene wacu, umwanya nk'uyu ni umwanya wo kubaha. Igihe cyose twugura ijambo, twuguruye Bibiliya, tuba tugusabye ngo vuga, natwe turi hano Mana. Rero ndakwinginze tuvuge. Umuntu yokwiyumvira ibyo yovuga, ariko igikenewe ni uko havugwa ico wewe wifuza kukivuga. Kuko niwe uzi inyota iri mu mitima y'abakozi bawe. Rero turaguhaye ikaze. Ganza uyu mwanya uwukoreshe ushaka, uvuge icyo ushaka, wemeze abantu bawe. Mpemu wawe yera abe mu bwenge bwacu, asobanure, yagure ibigira bivuzwe muri kino kibanza. Ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo, umwami w'umukiza wacu. Amen. Kurira n'abandi bigisha, ariko tutateguriye hamwe ngo tuvugane ingoma zoherane ageze he. Nama ntangazwa n'ingene usanga ivyigwa vyuzuzanya kandi ababiteguye batandukanye. Uyu mukozi w'Imana ntibabera mugore. Mugabe ibintu yasiguye vyabaye nk'umushinge w'ivyo nanje nari numvise mu mutima nosangira nawe. Reka no kuvuga amajambo atatu. Ahantu yavuze ngo nta citwazo dufise co kudakora iki gikorwa umwami wacu yadutegetse gukora. Nitutabikora ntamvo n'imwe isiguritse dufise imbere yiwe. Imvo yonyene izosigura kudakora iki gikorwa ni ubugaba, ni ukutumvira. Igikorwa kirumvikana, ubushobozi bwo kugikora burahari, mubisingene yabivutse jewe nahawe gatatu. Abarundi ni miliyoni 14 n'ibice bine. Abakristu uravye ibiharuro 90 birenga bijana. None igiturire kigeze hehe? Ku bihugu 180 iyo baradutondetse muri uwo mwaka, bafatiye kuri igiturire gike ugenda umanuka ku bihugu vyinshi. Murazi aho twebwe badushize 160. Hari ibihugu 13 gusa biturusha mw'isi yose. Kugira ngo ube mu bihugu 13 birusha ibindi biturire mw'isi, ubu ubuhizi muri ivyo vy'ibiturire. Birabe bifate gutaka. Mw'ishure n'abana bake baba ba mbere. Mu vy'ukuri umwana wa mbere aba umwe. Ni n'abana bake baba ba nyuma. N'uwa nyuma aba uwa nyuma n'uwa mbere n'abahizi baba babiri gusa mw'ishure. Uwa mbere ni umuhizi mu gukora neza, uwa nyuma ni umuhizi mu gukora nabi. Twebwe rero iyo badutondetse dutorwa muri 17 ba nyuma, kandi abahizi 17 bakora nabi. Rero inyigisho yanje iza guhagarara hanyene. Cyane cyane umwigisha wacu yashize ingufu kuvuga ubutumwa bwiza. Abantu bakizwa. Mugabo abantu bakijijwe. Yavuze ngo mubigishe gukora ivyo nabategetse byose. Muri mu gihe umubatizi Yohana abantu bamuzako yanyigishije avuga ngo nimugende mwanke ivyamwa bikwiranye n'ibihano. Abantu bati none Yohana tubigire gute? Dufashe twumve ingene ivyo bintu bikorwa. Rero Yesu yavuze ngo mubigishe gukora ivyo nabageze byose. Ntiyavuze ngo mubigishe ivyo nabageze byose. Mubigisha kubikora. Hanyuma bavuze ngo mwari cyangwa bikuranye no kwihana, ati iryo jambo turaryumva. Mugabo hageze kubikora ntituvyumva.
none tubikore gute? Yohana cyarababwira ati ufise imyambaro ibiri nahe ubudafise, n'ufise ibyo kurya yirengeje nahe ubudafise. Hanyuma abo baragenda bati urakoze turabyumvise, uhaciye haza abatoza kori, none natwe nk'abatoza kori kwama ivyamwa bikwiranye no kwihana tubikore gute? Aca ababwira ati namwe ntimuze kwaka amakori amafaranga arenze ayo mutegerezwa kubaka. Ariko arabereka ingene babikora, ntariko arabivuga mu bintu vy'ikivunga. Sinzi ko murabibona bakozi b'Imana, iyo turiko turigisha umunsi y'amakoraniro haza abantu batandukanye, haza abana, haza abagabo n'abagore bafise ingo, haza imisore, haza inkumi, haza abashomeri, haza abanyeshure, haza abakozi, haza abamaze kuja mu zabukuru. Hariho ibintu tuvuga ugasanga bamwe muri bo ntibatahuye ingene babishira mu ngiro, kuko turiko twigisha mu kivunga. Hajya naho umwigisha gute biragoye kubwira umwe wese ngo yumve ingene abikora iyo udafashe umwanya wo kubwira umwe ukwiye kwigisha gukora. Iki rero nza kugitebako gato, ikindi nza gutebako ari naco ngira nterako mbere yo kugaruka kuri iki, ni ugushira iki gikorwa mu gicapo caco cagutse. Kuko tuvuze ngo dukorane, gukorana, networking, burya abantu bakorana n'abandi bakora ibintu bimwe. Dushobora gufata abantu bakora ibintu ngo bihuriye ngo basabe gukorana, ntibikunda. Ni nka kwita ko bafise urugendo, abantu bashobora kujana n'abagiye hamwe. Ntimushobora kujana umwe agiye hariya uwundi agiye hariya. Gukorana birorohera abantu batahuye igikorwa cyo kimwe. Iyo hageze kubishira mu ngiro mukaba mucumva kumwe, gukorana ntibigorana. Rero birashira ingufu cyane ku bwaguke bw'iki gikorwa. Mugabo ngeze ku majambo Yesu yavuze bijya byo kubatiza bihanye, ndabireka nze kugaruka kubigisha. Usomye ajya amajambo Yesu yababariye ngo nimugende muhindure amahanga yose abigishwa. Haleluya. Ndabasabe mukurikirane kino kintu, mukurikirane ijambo amahanga, murabe iyo ibi bintu biva n'iyo biherera. Igihe Yohana yerekwa yagenderwa n'Imana ikamuhishurira amabanga, hari ijambo yavuze mu vyahishuriwe Yohana igice c'indwi ku murongo w'icenda. Ivyahishuriwe Yohana igice c'indwi ku murongo w'icenda ndaza gusoma nyarutsa kubera umwanya, vyoba vyiza mugiye murandika kugira ngo ntidutere. Havuga ngo mu mahanga yose bahereye kuki mahanga. Yesu ati nimugende muhindure iki. Yohana ari mw'ijuru araravya ngo niki. Aha nandi bikurikirana ubireka ico ndarondera carisha. Murabona ya mahanga yavuga no mw'ijuru yaraserukiye canke azoba aserukiye. Ni kubera iki Yesu yeretse Yohana amahanga yaserukiwe mw'ijuru kandi hataragera haserukiye? Kubera yarazi ko hari abantu yatumye kuyabwira ubutumwa. Rero murabona Yesu yaratwizigiye, aravuga ati uko biri kose ndashobora kwemeza ko amahanga yose azoserukirwa n'amarabo ngene ngo vyifashemo. Muce mubona rero vyoba ari bibi hamwe twoba ibigaba. Haleluya. Hariho abantu bo muri Kolombi bazomenya agakiza ariko wewe witaje umuhamagaro. Kandi Imana iriteze ko bazobayo kugira avuga ngo ndafise aho ndiko ndahagurutse. Ikibazo turiko turitaba. Amen. Mugabo dusubire inyuma, aha twahereye hehe iyo bizoherera, ariko dusubire iyo byahereye.
igihe abantu bababagararije mu gihe cya Nowa bagahitamo gukora ibyaha mu kivunga no kugarariza mu kivunga, bakavuga bati wowe bana ibintu byawe ntitubyemeye, wavuze ngo dusanzare ku isi yose turavyanse, ahubwo tugira twubake tuzirunze. Bagaca bubaka umunara ubugararizi bwo mu kivunga, abantu bumvikana ingene banyuranye n'icyo Imana yavuze. Imana irayitegereza ikababaga, irahiga ingene yobamara amanyama ibasukamo indimi icariraga ko bavugana. Muriko mwishima kubera muvuga ururimi rumwerekana bene, ariko ihejeje kubahana ikitanguza umugambi mushasha, ihamagara umugabo umwe yitwa Aburahamu. Va muri wanyu, va mu gihugu ca so, ugende mu gihugu nzokwereka. Usomye ku murongo ni mu Itanguriro 12, ku murongo wa 2 havuga ngo nanjye nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe narigire rurangiranwa, n'abandi bazogire umugisha ubwawe, abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha. Amen. Ijambo ngaha nshaka guteba ko gatoya ni ijambo nzoguhindura ubwoko bukomeye. Sinzi ko hari ufise bire y'igifaransa canke y'icongereza ngaha. Iri jambo ubwoko mu gifaransa ni great nation. Okay, kubera ibibazo by'indimi bakurana barashira hari igihe bakoresha ijambo kubera amajambo y'igiheburayo ashobora kugira insiguro zagutse, ugasanga bahisemo uruhande kanaka, ariko muri ijambo ubwoko mwumvemo ihanga. Ngirire n'ijambo ihanga mu mugambi w'Imana, aho turi mu bwa mbere ni mu nyuma ya Nowa. Imana ihamagaye Aburahamu, nzoguhindura ihanga rikomeye. Iryo hanga turarizi ni ihanga rya Isirayeli. Mugabo ntiyagarukizaga, murabizi Imana yaramugerageje mu nyuma. Aburahamu iramuhamagara, iramusezeranya umwana, aratinda aravuka, biciye muri za nzira nyene mutayobewe. Musingire mu Itanguriro 18 igice ca 18 umurongo wa 16. Hano ivuze ihanga, mugabo tugeze muri 18 irahindura imvugo yongeramo amahanga. 18 ku 16 ni cagihe b'abamarayika baza kugendera Aburahamu. Abo bagabo barahaguruka baragenda batumbereye Sodomu. Aburahamu abaja inyuma arabaherekeza, maze Uhoraho yigira inama, mbega Aburahamu nomuha icyo nkore kandi ariwe azohinduka ihanga rimwe rikomeye, amahanga yose yo mu isi akazohererwa umugisha muri we. Gahunda y'amahanga burya biriya bintu bivugwa rero mu byahishuriwe Yohana, Imana yabipanze kuva hehe? Hariya Yesu yadutuma ntibwari ubwa mbere, yari intambuko nshasha uyu mugambi wo guhezagira amahanga ugezeko. Ariko mu mbono y'Imana, mu mbona kazoza y'Imana, guhezagira amahanga yari bifise kuva kuri inde? Aburahamu. Iri tegeko rero rya Yesu si caduka, ni wa mugambi nyene uriko urabandanya, kandi uzoherera hehe? Imbere y'intebe y'ubwiza bw'Imana. Amen. Nico gituma abakozi b'Imana naho tworuha, naho twogorwa, naho vyogorana, ntiducike intege, kuko ibintu vyacu biragumye. Uri si umugambi w'umuntu, na Satani ubwiwe arabizi ko atazoshobora kubihagarika, kuko Imana ivuze ngo baserukira amahanga yose, ni kuriya nyene bizogenda. Ntibivana no gushaka kwa Satani, ntibivana na situation economique y'igihugu. Amen. Uyu mugambi ntawe ushobora guhagarika, gusa Imana irategeka abantu bitaba bakumvira.
Haleluya. Amahanga yose. Iyo wigiye imbere sinzahasoma mu gice cya 22 n'igihe Imana yagaragaza Aburahamu ikamusaba gutanga Isaka. Burya Bibiliya hari igihe umuntu ubona akantu banditse ureba akantu bamaditse mugabo ugasanga niho hari ubutumwa. Nguwo Aburahamu aratanze Isaka, Imana iramuhagaritse irazanye intama, muca muri aba majambo yaciye ivuga kuko zivyo Aburahamu we nukuguhezagira zoguhezagira kandi amahanga yose azoronka umugisha mu bazogukomoka. Ya mahanga ngayo aragarutse. Kera mu minsi heze twahora twumviriza umuziki ku makasete. Hanyuma rero iyo hari n'indirimbo ukunda cyane kugira ngo uyishikire mu mwanya mugufi, hari akantu batuvyoda kagashaka yawe fast forward tugira tukavyondera kuri kasete yacu, tuve kuri Aburahamu tugurukire kuri Pawulo. Mariko uvuze ukundi Mariko yavuze asubiramo Yesu, nuko nimugende mubwire ubutumwa bwiza abaremwe bose. Abaremwe bose ni ukuvuga abo mu mahanga yose. Iki gikorwa rero ahantu gihera nahanye kujana ubutumwa mu baremwe bose. Niho rero umwigisha wacu yashize ingufu kugira ubwenge ukumenya ingene dushikana ubutumwa mu bantu kandi duhereye hehe aho turi ariko mahanga. Ndatera intege abarongozi b'amashengero, mufate bajya abantu bize indimi mu mashuri mufise mu mashengero, mutegura amaporogaramu yo kwigisha icongereza n'igifaransa mu mashengero, cyane cyane icongereza, ariko n'izi ndimi zindi ntimuzoja kuvuga ubutumwa mu Bwongereza mugenda muvuga Ikirundi. Muraza abamisiyonari ko kugira ngo batangure kuvuga ubutumwa uraza umwanya vyabafata bariko bari ku rurimi bategure hakiri kare. Abakristu mu mashengero yacu ntibakwiye kuba abantu batazi indimi, kuko nta wuzi iyo bazoba bari ejo. Bamwe bazogenda muri amaporogaramu y'imigirasiyo ya Canada bafatirwe hariya, abandi bazogera ngo bagiye Dubai Imana ibafatire. Hari abazofatwa bagiye kurondera amahera. Amen. Aba basoda dufise mu mashengero bagana mu misiyo ya Nations Unies bigisha izo ndimi bari mu bikorwa by'igihugu, ariko nari Imana nahari ivyo bafatirayo. Haleluya. Ariko icogo nari navuze n'izina gitewa ni hamwe n'abigisha kandi tukaryohe kumva wo atera. Abantu bihanye rero Yesu acharongera mu bigishe gukora ivyo nabageze byose. Kubera iki? Kubera kumenya Imana bitegerezwa kugira ingaruka ku mibereho. Hari umuhinga yavuze ngo dusa n'Imana dusenga, dusa n'Imana dusenga. Hariho ingeso umuntu azi Imana yishuye muri Bibiliya adakwiye kugira kubera zinyuranye na kamere kayo. Narigeze kugira umugenzi umwe yasavye, yari umuntu twigana, yari umwana w'umukobwa atagira musaza we, yari afise igikomere cyo kutagira musaza we, acasaba ngo ndamubere musaza we. Ntiyarashishijwe, hanyuma ndabimwemerera ariko ndamwereka utuyini. Jewe nk'umukristo hari ibintu ntakora, ni ukuvuga ukuboko kubera musaza wawe akaraha. Hanyuma yari umwana akunda gutanga cyane uriya no mu magwati twiga muri kaminuza. Igihe kimwe amubwira nti nta kundi yaba ari jewe, yaba wumva ushobora guhanura ntibari kubikora. Agaca atangura kwisigura aje mu Katolika sizokwegera mu gukora ibintu nyene by'inyedini by'ibihari, akavuga nti ibyo bireke nugenda amahoro Imana ibisigama. Ikindi gihe araza arambwira ngo urazi ko gutanga nabihetse ni habaye
acabwira ngo numvise mfise isoni zo kubandanya ibyo byo gutanga mu magwate ntabwo umusaza wanjye ngo harageze igihe numva ikintu wankoreye niko ndakumaramaza mu kwifata gutyo kandi witwa uri musaza wanjye. Hariho ibintu duheba kuko twamenye Imana, ariko ibyo bintu bisaba ko tubyigishwa cyangwa bariya turongoye bisaba ko tubigisha. Imana yiyeretse Mose i Sinayi, yamanutse afise iki? Yamanutse afise ibisate by'amabuye byanditseko amabwiriza. Rimwe mu mabwirizwa rivuga ngo ntukibe, ntugatware ikintu kitari icawe ukigire icawe, ntukigarurire ubutunzi ujejwe gukoresha mu kazi ngo bukoreshe ibyawe, ntugakoreshe ububasha ufise ngo utware ibitari ibyawe, ntukarondere inyungu mu bintu bitari ibyawe. Hanyuma aragerageza gusigura iryo jambo ntukibe. Imana yacu ni Imana ikunda ibintu bigororotse. Umuntu ayimenye imusaba nawe kugendera mu bugororotsi ayo. Ni mu bagahore nk'uko data wo mw'ijuru ari agahore. Rero iryo jambo agahore murabona ko ari parfait mu Gifaransa. Urumva agahore umenya ikintu cy'ikivangi gutwarane cyane. Soyez parfait mu ngeso zanyu. Haleluya. Amen. Ibi uku kuntu Imana yahaye Abisirayeli umurongo ngenderwa, kavuga iti niba mwemeye ko abantu banje rero ngo uko mutegerezwa kugenda, sinabemerera gupfa uko mwifashe, kandi mukabona mutavyubahirije muzobona ni jewe nyene nzobihanira. Subiye hamwe inyuma b'abamarayika, urabona Imana yarihishuriye Aburahamu, iramubwira ati ni Imana ndaguhamagaye nshaka ndagutumira. Mugabo burya usubiye hamwe mu Itanguriro 18 hajya twagarukije hajya amajambo Imana yavuze ivuga ngo Aburahamu sinomuhisha icyo ngira nkore, ngo kuko niwe natoranije ngo kugira ngo ndamuhindura ihanga rikomeye, amahanga yose ahere umugisha muri we. Kuri 19 havuga ngo kuko ari we nahisemo kugira ngo azokwihanikiriza abana biwe n'inzu yiwe bazokwaruka hanyuma ngo bakomeze inzira yanje. Iyo nzira rero ni iyi, bakora ibitunganye n'ibigororotse kugira ngo jewe Uhoraho nshize kuri Aburahamu ibyo namusezeranye. Ni ukuvuga iruhande yo kumwiyereka Imana yaramubariye jewe rero ndetse uko wowe ubwawe n'abagukomokako nshaka ko mumera gutya, kandi ibi bintu ndiko ndakubwira niyo uzovyigisha abazogukomokako. Akoresha amajambo abiri, ibitunganye n'ibigororotse. Nagatumye uzofata akanya mwigaya amajambo mwitondeye. Ibitunganye n'ibigororotse ni biki? Imana ntimuhurira hariya mu cyumba cy'amasengesho ngo ubandanye wiba mu cyuvuga ngo umuntu w'Imana. Imana muhuye ikigusaba kugendera mu bitunganye no mu bigororotse. Utabigendeyemo ni ingorane. Amen. Kandi yavuze mu kintu ntibigaragara neza, hari ukuntu biri conditionnel ngo abigishe kugendera mu bitunganye n'ibigororotse kugira ngo nanjye ndamushitseko ibyo namusezeranye. Hari ibintu bitazoshika niyo twasuzugura kugendera mu bugororotse. Ndashaka mbwira abarundi bene wacu hano, imigisha y'Imana y'ubuhezagira igihugu irayifise. Haleluya. Mugabo hari iki dusaba, burya nta mugisha mu bantu b'ababeshi, mu bantu b'abasuma. Ntabwo murasoma ngo nta mahoro ku munyabyaha. Wowe uri kurasengera amahoro nabo mpamvu ngo bana ayo mahoro azoshaka. Erega amahoro na kanovera k'imigenderanire y'abasangiye ikibano.
dufise amacakubiri mu mitima ngo Mana heza Uburundi bube igihugu c'amahoro. Ni wewe ntamba y'iryo sengesho. Hinduka. Haleluya. Imana ikarababana. Mwese kugira kumusaba no kuzibira ivyo muriko murasaba. None ndabikore gute? Kandi hariho bamwe Imana n'ibindi bintu birakomeye. Imana ibuza abantu bahinduka kugira ngo nayo ishitse ivy'abasezeraniye irabarindira bagapfa bakarengana ikarinzira urundi rungano. Imana ntigomba ngo nuko dupfuye neza turaja tukarindira aho abandi barindiriye. Ifise umwanya wose. Yarabahagurukanye ibakuye muri Egiputa ndabatwaye mu gihugu c'isezerano. Ariko biragize ico bisaba ko unyizera. Ngabo bashyize ku rubibe batumya abatasi bagarutse bateba si igihugu cyo gutwara aho reka dusubire. Bakiva muri Egiputa message yavuga ngo ndabajanye mu gihugu c'isezerano. Mugabo umaze kuvuga iryo jambo yavuze nuko muvuze sawa amagufa yanyu yose azokumira namwe nyene kurugarama. Kila jambo yavuze bakivayo bishahindurwa abana bacu nibo bazobishikamo. Imana nijana n'abagararici, nijana n'abantu batumvira, ivuga iki bagakora iki. Imana si umumagicien. Amen. Amina. Dushaka ingo zirimo amahoro. Abana bacu mu miryango bakure neza. Ariko bidusaba ko abagabo n'abagore baba abavyeyi beza. Uri gusengera abana bawe Imana ibahezagire ariko uriko urabakomeretsa, uriko urabatuka utabaheza ngenekwa. Haleluya. Kwigisha abantu gukora ivyo Imana yadutegetse byose. Ngira ndangize gusubira mu byageze. Gusubira mu byageze igice cya 28 nukuri bari hafi izuba rero. Gusubira mu byagezwe 28 turaza gusoma ku murongo wa 12 na 13 amajambo dukunda rwose. Mugabo dukunda igice cyane. Uhoraho azobugururira ijuru ariyo bubiko bwiwe burinahaye ngo ahe igihugu cyayo imvura mu gihe cyayo ahezagire n'ibikorwa byanyu byose. Amahanga menshi azoza kubagurana ariko mweho ntimuzoza kuyagurana. Uhoraho azobashira mu kibanza cy'imbere azobashira mu kibanza cy'inyuma. Aha ni hamwe havuga ngo azobagira umutwe azobagira umubiri. Barahinduye imvugo. Muzokwama muri aho hejuru ntimuzoba bo hasi. Nimwumvira ibyagezwe by'Uhoraho Imana yanyu ndababwira umunsi mukavyitondera mukabishitsa. Aka ni ka gaciro gakunda tudakunda. Yesu ati mubigishe gukora ibyo nabageze byose. Mose nawe ngo nimwitondera ibyo nabageze byose mukabishitsa. Urabona ko Mose na Yesu bavuga kumwe. Umugisha w'igihugu uhagaze ku ishengero. Imana mu ntumbero yayo mu mugambi wayo yategekanije kuzohezagira amahanga biciye mu kuyazanamo agakiza. Agakiza kaza kinjiye mu gikorwa cy'ivugabutumwa rikozwe n'ishengero. Uwo ni umuhezagiro wo ku ruhande rw'impemu. Ariko abantu bamaze kumenya Imana bica bizana umuhezagiro w'imibereho. Igihugu kikashigwa hejuru. Kubera iki? Ingeso mbi zatuma kija inyuma zavuyeho bitewe n'uko abantu bazi Imana bahindutse. Amen. Gushigwa hejuru kw'igihugu
ni inkurikizi z'ubugororotsi buri muri cyo. Ubugororotsi bushira ihanga hejuru, ariko icaha nagatukisha ngogo. Niko mu Migani 14:34 avuga. Kuvuga ubutumwa ni igikorwa cyiza cyane, ariko ni intango y'ikindi gikorwa cyo kurera abizeye kugira ngo bahinduke baba bigishwa ba Kristo. Imana yabwiye Abisirayeli kubashyira hejuru ndavyiteguriye kubikora. Hari n'ahandi bavuga ko kino gice kirimo ibintu byinshi mu by'ubutunzi, imirima yanyu, ibitungwa byanyu, n'ibi by'imvura, ni imvugo ijanye n'ubutunzi. Aravuga n'izo amagara meza, aravuga ha n'ingwara mutazogwara mbere, la santé, aravuga n'ibya gisirikare, ingene abanza bazobatera baje mu nzira imwe bagahunga baciye mu nzira indwi. Aravugamwo mu by'ubutunzi yarongeyemo ngo ibindi bihugu bizoza kubasaba mugabo mwebwe ntimuzokwigera. Mu 48 igihe igihugu ca Israeli cavuka bushasha, umwe mu bantu b'abategetsi bakigendeye yari umwami Manzi. Ashobora kuba yabaye n'uwa mbere. Uburundi bwari buhari bumaze ibinjana, mugabo uyu munsi hagati ya Israeli n'Uburundi indashoboye gufasha uwundi. Muzofasha ntimuzosaba ubufasha. Ndashaka mubone bantu b'Imana ideni dufitiye igihugu gishengeye. Hamwe twokwigisha abantu ikintu kimwe gusa, kutiba, kimwe gusa, kutiba. Bashake bagumire mu bindi byose mugabo bareke kwiba. Murazi ibintu vyohinduka muri iki gihugu, ibintu byinshi, ariko gutanga iryo jambo ntiryoroshe. Nari navuze ko ngira ndangize, kandi ndangize ko iruhande yo kurungika abavuga ubutumwa, iki gikorwa Yesu yadutumye kiradusaba no kwigisha abizera gukora ibyo Imana yadutegetse byose. Mbega iki kintu ni gute twogikora mu buryo buri mu gushigikirana no gukorana? Mbega hajya mu mashengero, hajya muri kajya karere tubayeho, ni gute twoja hamwe n'abajya barongoye amashengero yandi mu kibano tugakorana? Nta makartier murimo ugwaruka rwononekaye kubera inzoga ziri hano n'urumogi ruri hano. Ibikorwa bya Satani tudakoranye izo amashengero yanjye.